itegeko rirabitomora neza. Ingingo y'amajana 4 n'amajana 445 iratomora neza ukuntu abantu bashobora gutonda ku mirongo kugira ngo burire bisi. Aho rero twavuga neza yuko abatarabwa niyo ngingo hariho abagendana ubumuga, hanyuma abadamu bibungenze n'umwana n'abana batararenza imyaka 5. Abo nibo cyane cyane itegeko riraba, hamwe n'abatama bamaze kurenza bageze mu zabukuru. Ahamande yabo rero hari abantu dusanzwe tuzi dukurana imirimo ya misi yose, na cyane cyane nk'ababihuta ku kazi, abo baraza bakabisaba. Hariho ico tubatuma tukabakorera baje kugira ngo imirimo yabo ya misi yose ntishobore gucegwa, kugira ngo bashobore kuja ku mirimo yabo ya misi yose. Abo rero sino bavugira ngaha, barazi uko dusanzwe dukorana. Nibaza yuko uwo bikenera yoshika ku biro byishira hamwe kugira ngo dushobore kumutomorera neza. Uyu munsi kuwa mbere hari imodoka 10 zishira hamwe Volcano zatanguye gukorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo biri muri ka kigoro kabagwiza tunga tuguma duhimiriza kugira ngo bazane imiduga ishobore kunguruza bajya abantu mu masaha yo mu gatondo n'amasaha yo ku mugoroba. Ariko rero intambamye iracariho. Ajya amasaha yo ku mugoroba hariho ambutiyaje nyinshi, na cyane cyane iterwa n'amabarabara. No kuvuga yuko ujya mwanya wo guhera 17 gushika 19 niwo mwanya muzosanga hari umurongo muremure, kuko imodoka irashobora kugenda nk'akarore giye nko mu Carama kugira igaruke muri vire bigafata isaha yose. Ivyo rero naho imodoka zizogwira, naho zizoboneka ari nyinshi, ntibisobanura yuko ijya mirongo ishobora guhagarara, ariko ico bifasha ijya mirongo ishobora kumara umwanya muto. Rero akigoro no tubandanya tuganira na leta tuyereka ibibazo dusanzwe dufise mu gisagara cyo gutwara abantu n'ibintu, kuko ntibibuze, kugira ngo turabe yuko tuzoshobora gutorera umuti ikibazo cyo kunguruza abantu hano mu gisagara cya Bujumbura. Intambamye ziriho mu gisagara cyo gutwara abantu n'ibintu, nico gituma ubona yuko bamwe baraza gukora umwuga bakawuheba, abandi bakagaruka. Izo rero ni intambamye tubona, nizo turiko turashikiriza leta buri munsi kugira ngo leta irabe ico yokora kugira ngo nyabuna abagwiza tunga bashobore guhurumbira igisata cyo gutwara abantu n'ibintu. Muri za ntambamye duhura nazo mu kunguruza abantu, n'ivyo twarabishikirije, ariko nomenyesha neza yuko ijya ari intambamye ikomeye cyane ku bakora akazi ko kunguruza abantu, kuko umutransporter ashobora kuva imuyinga akamara imisi 3 i Bujumbura arindiriye ijya control technique. Rero turateye akamo ababijejwe ko boraba kugira ngo hagire igikozwe, abakora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu nabo nyene n'abadandaza nk'abandi bashobore gukora bunguka, na cyane cyane mu koroherezwa mu bintu bitandukanye, harimo n'ijya control technique. Nukuri turasavye yuko control technique namwebwe mwishikiye murasanga imirongo myinshi, mukanahasanga nk'umuntu ashobora kumara imisi biratonze. Twosaba namwebwe abanyamakuru ko muza mu bakurikirana cyane kugira ngo ijya control technique dushobore kuyironka byoroshe, kandi umwene gihugu ari we wese yorohewe.